Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ni Feliciano Bankunguka, umwanditsi n'umutohoji mu mico kama y'Uburundi. Ikiganiro c'uno musi gishimikiye kw'ijambo ikiramvu. Ikiramvu ni ijambo risigura iki? Ni ijambo twakuye muri rwa ruririmbo rw'abarundi ba kera bahayagiza umwami Mwezi Gisabo, aho bavuga bati nirya kinji kagongo ntawe uzokwikinga ikiramvu. Iryo jambo abantu benshi ntibarizi insiguro. Hama rero turavuga tuti reka rero natwe tuzoje ku kivi turondere. Uyu musi rero ni ukubereka aho tugejeje turondera insiguro y'iryo jambo, mubone yuko tuticaye. Abo twagiye turegera ubwa mbere bavuga ati ikiramvu nisigura ikintu kigororotse. Baca baduha akarorero kw'itongo ry'ikiramvu, riba ari itongo ryishikira kuva ku ntango rigashika ku mutwe. Baravuga ati tuvuze tuti ramvura amaboko, bisigura kugorora amaboko. Hanyuma ubugira kabiri hari abavuga yuko ikiramvu ari igiti. Ico giti rero dushigaye kumenya ubwoko bwaco n'ingene kimeze n'ico cari kimaze mu mico y'ikirundi, kugira ngo bavuge yuko atawocikinga mw'urwo ruririmbo twumvise. Ubugira gatatu, abantu begereye mu Kumoso mu ntara ya Rutana bavuga yuko hariho agakoko kitwa ikiramvu kameze nk'iswa, kandi nako nyene ngo baragafungura. Ibiramvu rero bimeze nk'iswa, ngo biraguruka kandi abantu barashobora kubifungura. Haheze imyaka 30 ku mutumba wita Gaseri, witwa Gaseri, ni muri komine Rutana n'intara ya Rutana, ngo hari umutama ariko ayaga n'abandi hageze ko aza gufungura, yaca abwira abo bari kumwe akabasezera ati ngiye kuraba ko umutamakazi wanje yanteguriye ruhotora rukwega ikiramvu. Bavuga ati ubwo ruhotora rukwega ikiramvu bari baramubajije ico arico, bati ni umwumbati w'ubuzenge, ubugari bw'umuzenge nico bita ruhotora rukwega ikiramvu. Ubuzenge abandi babwita ubuhonde, abandi babwita ubujagaji, abandi babwita ubududu. Wewe rero agiye gufungura ubwo bugari yavuga ati ni ruhotora rukwega ikiramvu. Bagaca bumvira yuko kiramvu ari twa dukoko tumeze nk'iswa. Iswa nazo benshi murazizi, hariho n'ibiganiro twazikoze, mugiye kuri Nyibusakaranga TV nyene mwoca mubibona. Hanyuma rero nuko amajambo ajanye n'ikiramvu tumaze kuronka. Hanyuma hakaza n'ubugira kane, umutama wo mu Kiguhu, ni muri komine Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana, yavuze ati ikiramvu ni umuntu w'amagara make. Ati baravuga ati ni goyigoyi. Ati ariko goyigoyi ni ijambo ryaje riva mu Giswahili, abantu bavuga umuntu w'amagara make agaca yitwa kiramvu. Bati rero hariho n'abantu bitwa ba kiramvu. Nuko rero izo siguro zine z'ico bita ikiramvu tumaze kuronka. Dusigaje rero gusobanura no gusubira kubaza abandi kugira twumve neza neza. Avuga ati ikiramvu mw'ijambo ryoba ryarakoreshejwe muri ryo ruririmbo ni ikihe? Turi ku kivi rero dutohoza, naho tugeze mu minsi tuzoja tubabwira ikiramvu by'ukuri ni iki. Jewe rero Feliciano Bankunguka nkaba ndabashimiye, ndabatumira kubandanya mukurikirana ikiganiro tubashikiriza kuri Nyibusakaranga TV. Mwese ndabasezeye mvuga nti mugire amahoro.